ariko abantu b'isi ntibabibona. Benshi muri bo babura buzi igikorwa c'Imana, twe twizera Yesu ntabwo batugira. Ubwami bw'Imana buri hafi, ariko abantu b'isi ntibabibona. Benshi muri bo babura buzi igikorwa c'Imana, twe twizera Yesu ntabwo batugira. Fata ukuboko unkomeze mu gikorwa, igume canke byorohe sinzosubira inyuma, nzokorera umwami nkiriho. Data mfata ukuboko unkomeze mu gikorwa, igume canke byorohe sinzosubira inyuma, nzokorera umwami nkiriho. Yesu yavuze isi ntiyabanka, muze mumenye yuko mutarabayo. Nawe yaranswe, intumwa zirankwa ariko zaremanze zifira ukuri. Yesu yavuze isi ntiyabanka, muze mumenye yuko mutarabayo. Nawe yaranswe, intumwa zirankwa ariko zaremanze zifira ukuri. Yesu yavuze isi ntiyabanka, muze mumenye yuko mutarabayo. Data mfata ukuboko unkomeze mu gikorwa, igume canke byorohe sinzosubira inyuma, nzokorera umwami nkiriho. Data mfata ukuboko unkomeze mu gikorwa, igume canke byorohe sinzosubira inyuma, nzokorera umwami nkiriho. Igume canke byorohe sinzosubira inyuma, nzokorera umwami nkiriho. Igume canke byorohe sinzosubira inyuma, nzokorera